Fatiye ku vyabereye mu kiganiro umugwi w'igihugu jeje vy'amatora seni mu Burundi bari watunganije itariki 8 ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2026 ari ku munsi wa gatanu kuri Donatosi, aho yari yatumiwe abantu bose begwa n'ikibazo c'amatora mu Burundi. Hari ibintu twabonye by'ibitangaza muri ejo tukomye tuvuge nk'abantu nkarishoto nk'ishirahamwe ridanye za politiki za politiki kandi gigenga litaho rihengamiye. Twabonye ibitangaza. Ikintu cyambe twabonye twagomba tuvuge muri ejo dushimiye kugira ico tuvuze. Tware tubonye yuko mu mashirahamwe za politiki na kajagari inindi mbere mu migambwe itandukanye na kajagari nindi mbere mu madini atandukanye bamwe bavuga ko bakiza imitima na kajagari nindi mbere. Aha twibaza rero dufatiye ku vyabaye mu inama ya Sene yatunganije kuvyekeye vy'amatora Sene yatunganije twibaza mbeya ko twabonye abanyepolitike barongoye imigambwe itandukanye habaye akajagari no gutera amajambo no guhakwa kugwana gushikara bamwe basohoka no n'amashirahamwe adahanira inyungu za politike. Akajagari gutera amajambo kudahuza, aho twabonye amashirahamwe za politike amwe twagomba tuvuge yavuze ko ari yaserukira amashirahamwe za politike société civile muri EAC mu mwe bwa Afrika tovita EAC mu muryango wa Afrika y'ubuseruko twitwa EAC ngoro baserukiye amashame za politiki yavuze yuko haba amajambo nganda ngovuga yuko biga byavuze y'amajambo ibigenda byitwa amajambo y'ibiterasoni guhangara abanyepolitike aho umuntu arongeye société civile ishira hamwe yubakwa kuvuga yuko umugambwe atabanywanyi ufise uyu wavuga yuko babizi neza ko beshi babuze na mu matora ya 2025 babuze abashira mu bureau de vote akabagiriza n'abandi nabonye ngo amashira hamwe ngo gibaruhura imitima sinzi n'abandi banyepolitike bavuze ngo gushira hamwe ngo bushengero. Aro twangomba twumeshe to yuko dusenga batanga impanuro ngo utange ni imwe ihambaye ni kuvuga twagomba tubyanye politike abatwaye imigambwe bubahe abo badasangiye ivyumviro bya politike, bubahe amashira hamwe adaiza politike. Iyo niyo demokarasi toma turirimba imwe yavuga imwe mu gasore yavuga udashira isoni. Abatwara amashira hamwe adaiza politike bubahe abatwara imigambwe bareke gushira isoni kuko uri umwishame dahinza politike menya yuko utari umunyepolitike. Nta bibanza bya politike ugenda guharana nko nayibonye kuri bamwe bamwe. Ukene kurundi bibanza bya politike genda ushinga umugambwe cyangwa ureke kunyegeza mu mashamwe adahinza politike ugende mu mugambwe ku butegetsi ugende wundi migambwe itari ku butegetsi umuhiganwe urohe kibanza uve muri amabanga uri mwishengero. Menya yuko jeje ukiza imitima utabishoboye ivyo genda mu mugambwe. Twe twagomba tuvuye muri ejo tore twagomba dusinga abakebura muri ejo twiga aho duhagaze turishira hamwe idahinza politiki inyungu za politiki twege nta bibanza bya politiki dukeneye twege byo bavuze ntitwabatumye muri ejo tubige bavuze yuko abanyepolitike ari umugambwe abatabanywanyi bafise twere ntibaduserukira bariserukira uwo mugwi wa société civile waserutse twege turi mu baserukira. Ndayibwiye abano n'amakungu yuko ishamba rishoto mu mugwi w'amashira hamwe avuga kiranije ya politike aje mu matora yatukanye akabwa abanyepolitike yuko atabanywanyi bafise twere ashetoni turimo ko twe intumbi ya jetoni dukeneye uko uburundi bwa mu ntwari bereye ivyo duharanira umurundi wese
yishire yizane mu vyo no mubiwe. Dukeneye ko haba urubuga rwa politike ku migambwe yose, ku banyamigambwe bose, umugambwe wose uri mu burenganzira bwo kwitoza, ubifite uburenganzira mu gihe atamanza ziri mu tunganye mukurikirana. Twege ico tujejwe muko turi indorerezi muri ejo kuzigenga. Ntitwagiriza yuko umugambe kanaka atabanywa bifise, kuko twebwe twoza kurorera mugerezo turabaranze meni tuzovuga ati amatora ageze neza, duhamagaye ko amatora aba mwituze, atawe amatora atahotera umuntu, tuje tuvuga yuko ngo naka agegwe atamwanya afise. Twatwamaze guca urubanza rucibwa n'abene gihugu n'abarundi bonyene, batwinde bazovyuke mu gitondo ya tariki mu kwezi mu 2007 bonyene bitorera umukuru w'igihugu, babonye afise imigambi n'imigabo abushitse kugira azatware abarundi bose, atsimbataze demokarasi yatumye Dada yapfa, atsimbataze ukwikukira no kwishira no kwizana kw'abarundi vyatumye Rwagasore yicwa. Tuvuga ati rega nagoma mbwire abari mu mashami ya politiki n'abanyepolitiki cece abashamo adahinza politiki, ishamwe adahinza politiki ntirijejwe gutukana, twege tujejwe haba matora inyuma yayo twemerera ko dukora muri yo, tuharana yuko abarundi bose bishira bizane, abarundi bose bamererwe neza, abarundi bose ivy'igihugu bisangirwa na bose. Ubuzima gutangwa muri leta ntihabe nkunzi kamana wa mama ufise amaheri giturira ronka akazi keza. Tuvuga tuti bose baboneke baronkemwo, duharanira iterambere ridakumira, ikibaro ciza, duharanira yuko atabantu bafungirwa ubusa, ubutungane kuri bose, atabutungane bwa ngondagonde bubaho. Duharanira yuko atabantu bonyaga ivy'igihugu kubera bitwaje ico bari. Ivyo duharanira iyo niyo ntwaro ya demokarasi, kuko demokarasi sujya musi w'amatora, inyuma y'amatora ubuzima burabandanya. Mpamagara rero amashami adahinza politiki tuhaguruke dufashe kubaka igihugu mu guharanira ubutungane kuri bose, iterambere kuri bose ridakomera. Mugani duharanire ibanza muri sesi na sepi gusa, wumva acyabwira ahantu tugwana. None narayibonye ibyantangaje bijya twabonye muri seni, mu nama ya seni ku mugaragaro hariho abasohoka amashira mpuzamakungu adani ibyo bya politiki mu isi, mu karere rejo Afrika, Européenne, oni yari yaserukiwe abasohoka ibihugu byabo, amambasade niho bari bakaca bagira bijya. None tumaze kuvuga abatwara amashengero, abatwara amashama ndeza politiki, abatwara imigambwe, nizo mboneza igihugu zifise, havamwo imitwe ihagararira ineza y'umunyagihugu kuva hejuru gushika hasi, mu gihe nabo atandere bafise, mu gihe bashira isoni biwe Rwagasore yavuga ati uzoshira isoni, mu gihe batarakarorero bashwana ngo bakitwara ubugambwe, abandi bakitana ubushira hamwe, abandi bakitana ubudini. Tuvahe tujahe, umwera uvi bukuru gashika hosi hano hasi.